uyu munsi ko bitacika ubuzima bitacitwa indoto ubugira kandi basengeye byashitse mana turaguhaye icubahiro turinjiye muri kino kibanza kutubere alfa kandi twasohoka uza kutubera omega turagushimiye turaguhaye icubahiro k'ibirori vyose biza gukoreka kubahezagira ijambo ry'umugisha riza kwandurwa kuri bo mana zose tubishize mu biganza vyawe turavuze ngo uri imana ubikora uri imana injira muri kino kibanza sinavuze ko mwicara navuze ko muvyaguruka n'umunsi wo kunezerwa kuko bagize umunsi mukuru udasanzwe turashobora kwakira abahimbaza karibu cyane Yes,
gato kari uremeye kuzomukunda ukamurutisha bose ibihe byose. Ndabyemeye cyane. Avuze ngo aravyemeye cyane. Kuvyemeye ugize indahiro imbere y'Imana n'imbere y'ishengero. Ino ndahiro ugize ukaramukwirenze ko uzobugira n'ikibazo n'Imana. Imana iguhezagire. Hagarara ngaha ujya wundi tumubaze, birashoboka ko nawe wamufashe ku ngufu. Tumubaze twumve. Uwimana vaccine na marene wawe murashobora voilà. Rakoze cyane. Uwimana vaccine nasabe mu muhe mikro. Hari umuntu yagufashe ku ngufu kugira ngo ubakane na Kezimana NORASQUE. Ntabwo ari pasiteri wawe cyangwa ababyeyi bawe cyangwa abagenzi, niwe nyine wabihisemo. Hari uwo wabihisemo atagaha, bikaba byavuye muri wowe cyangwa mu mayerekwa yawe ntabyo tuzi. Bibiliya tubwira ngo bagore mwubahe abagabo bawe. Uremeye yuko uzokubaha NORASQUE ukamurutisha abandi bose ubu n'ibihe byose. Kuvyemeye ugize indahiro imbere y'Imana n'imbere y'ishengero, niwaramuka ubirenze ko uzobugiraniye ikibazo n'Imana. Kandi turabizi neza iyo ugiye n'ikibazo n'Imana mu kwihana, ariko kwihana kwiza niko wihana ko wakoshereje. Cyo gituma muri mwebwe iyo habaye ikintu ijambo pardon niziserive mu kanwa kawe. Rero muri iteka natwe ishengero turabateye iteka mwicare muri kijya kibanza kibakwiye. Abaririmbyi tubasabe basubire kuri podium. Abantu mego bashavuye, abantu bashavuye, abantu bashavuye. Ego wawe nuko nyene ukamufasha uko nyene
n'ubundi Imana iguha umufasha. Abantu bari kubashapura, erega nawe fata neza uwiwawe urahanze. Jewe igihe cyose mpagarikiye ubukwe, uwiwanjye ategerezwa kubanga kuko arazi yuko shauri yako. Ndazi ntashaje asanga abaca bateguye bien telefone, n'est-ce pas? So Imana ibahezekire, reka dushime Imana ku bavandimwe, ku nshuti, ku bana, ku bakozi b'Imana bari imbere yacu. Mama sinimwe kandi sikabiri nabonye neza. Mama sinimwe kandi sikabiri nabonye neza. Mama sinimwe kandi sikabiri nabonye neza.
nyine muhagaze kunyene Imana irateye iteka muze mugendera iryo teka urwo rwanyu ruze rwifuzwe urundi rungano uko ruzogenda rukurikirana teka Imana ibahaye nimuze muri kure mu rugo rwanyu kandi Imana ibakuye mu kibanza kimwe bashira mu kindi ize yawe ibakora mu bwiza ibacamba mu burundi. Rero bene data urugo n'ikintu gikomeye barakeneye amasengesho yacu barakeneye umugisha wacu barakeneye icyo tubatura. Rero barafise impeta ubundi impeta siyo yerekana mariage ariko impeta iba ikimenyetso cyo kwibutsa amajambo n'isezerano wagize imbere y'Imana n'imbere y'ishengero. Igihe cyose zokwama uyibona uvuga ati hari isezerano nagize. Rero dusaba abakozi b'Imana benshi ngaha hamagara pasiteri umwe pasiteri Eric ushobora kuza katura heza kazi na pasiteri arongoye ishengero ry'Imana. Mwami Yesu turagushimira kuko Imana ihuza itanga abafasha kandi ukabikorera ubuntu kuko ari itegeko ryawe watanze yuko umuntu bidakwiriye yuko yibana ahubwo watoranije umufasha wiwe kugira ngo babe abuzuye bakore igikorwa cyawe. Turagushimiye kubwa zino mpeta kuko atarizo zerekana yuko abantu bagiye kubana ariko ari ikimenyetso cy'urukundo n'ibanga bafitanye hagati yabo. Turatuye guhezagirwa kwazo n'umugisha twagiye kuzambikwa no kuzambikana kibi ikimenyetso bazokwama bibuka yuko bahaye amasezerano imbere y'ishengero n'imbere yawe. Baze bagendera iryo banga icubahiro n'amashimwe bize bidushize kuri bya ubu n'ibihe bidashira. Amen. Amen. Akoze cyane pasiteri. Rero kuva ukiri muto wari wifuje ibihe nk'ibi birashoboka yuko hari amajambo menshi wavuga nina umunsi nzohura n'umukunzi wanje nzoyamubwira. Turaguhaye akaryo rero kumwambika ino mpeta uvuge ka kandi kari ku mutima ka kandi udashobora kubwira umuntu n'umwe ariko kumva yuko ukabwira Uwimana Maxime. Mumumpere mikro pare amufatiye. Imana Mariage, ntara wa gatandatu, solution, man of God, new creation. Mfise umunezero mwinshi urenze ko kukubwira ko ndagukunda gusumba uko nigeze kukubwira n'umunsi n'umwe. Ndakambitse n'impeta n'ikimenyetso cy'urukundo ndagukunda rurenze ko wigeze kumva kubona muri televiziyo ya yose ku isi. Ndagukunda kandi nzogukunda ibihe byose. Amashusho y'umudafise ifure yumvisemo akantu kamwe ati umenye ko ndagukunda ukuntu utigeze kumva no kubona ku mateleviziyo yose. Urakoze cyane. Reka rero umunsi rero turakwemereye kuyabwira Kezimana NORASQUE uri kumwambika ino mpeta.
Ego. Nasabye Imana kuva kera kuhagarara imbere y'Imana n'abantu ndiko ndavuga ikinyoma, kuko hariho ingo nyinshi zubakiye ku mpamvu kanaka ibikiri kumwumva. Ongereza akajwi ayo majambo niyo dukeneye. Ndashaka gatoya ko ndagukunda, ndakubaha kandi nifuza kuzocikanira mu biganza byawe. Ndashaka kuzoga muri iyi si yuko ndabona mu maso hawe. Ndagukunda cyane umugabo wanjye. Okay, amashimwe. Voilà. Imbere ntiturakwemeye sezamero neza. Ndacyabandanya rero mwemeye kandi murafyatura imbere y'Imana n'imbere y'ishengero, murambikanye impeta z'ibimenyetso n'urukundo n'isezerano mwasezeranye imbere y'Imana. Natwe rero mu ishengero bitworeka kubatura k'umugisha. Nsabe abakozi b'Imana bari ngaho, pastor baze ngaho imbere. Turagushimiye kuko Imana igira neza. Watanguje igikorwa cy'urugo, uratitwigisha, uratitumenyesha muri Edeni. Wari umugambi wawe mwiza, warawukomeje, uno munsi urawushikije kuri Kezimana NORASQUE na Uwimana Faxine. Mana waje imbere yawe, natwe n'ishengero abo warobanuje amavuta, abo wahamagaye tuye kumugisha uvi wawe, kandi umugisha wawe uratungisha nta mubabaro uwuvangamo. Uzubarinde imibabaro mu rugo rwawe, ubashire kure n'ikibabaza umutima cyose. Uri Mana y'urukundo, uri isoko ry'umunezero. Uzubahumbe umunezero, uzubahumbe urukundo mu muryango wawe. Mwami Yesu, kumwe Yakobo yatura ku bana biwe, arabwira ngo umugisha afise urenze uwo basokuruza watanze. Nanje nk'umuvyeyi w'ishengero ndabatuye kumugisha ufu wawe, umugisha uzobaha kwemerwa n'abantu, umugisha uzobaduza mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Ndavuze ngo bazoronka ivyo biha, ivyo baha umuryango, abazobakomokako n'abazobagendera bose. Mwami uduze ubuzima bwabo kugira ngo abantu bose bamenye yuko wabahaye umugisha. Turabatuye kumugisha kugira neza kwawe kubabeko, bazovyara abana batazoba imirizo ariko bazoba imitwe muri iki gihugu no hanze y'igihugu. Reka urugo rwabo ruzoba ikimenyetso cy'urugo rwiza n'ishusho y'urukundo rwawe. Uzubabe hafi igihe cyose baguhamagaye Mwana, bakwambaje ubumwe kugira isi imenye ko wabahaye umugisha. Ndavuze ngo Imana muremyi w'isi n'ijuru ibahezagire. Ubushobozi bwazuye Yesu mu bapfuye bubaduze mu mugisha no mu kugirirwa neza. Uzobagwanya ijuru rizeri mu Rwanda, uzoshaka kubatandukanya ijuru rizeri muhagurukire. Imana iremeye urugo rwanyu kandi ntawe ushobora kurutandukanya.
kuva uno munsi gushika ibihe bidashira mu izina rya Yesu. Buntu bw'Imana bubabeko, mugire urugo rwiza rw'umugisha, umunezero kandi rw'intsinzi muzondesha, kuko Yesu ari kumwe nawe. Kuva uno munsi igikorwa cyakoretse i Gologota kiravuga mu rugo rwanyu, uzobatera Yesu yararishe ku bwanyu, ijuru rizomutera. Mugire umugisha ubu n'ibihe byose mu izina ry'uwatubambiwe akanesha urupfu na kuzimu, umwami w'abami Yesu. Duseze dushima, ishengero rimugire amina. Amen, 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 amen. Félicitations, félicitations. Ubu rero ndagomba ndakubwire nk'umwungere yuko kuva uno munsi urumana vaccine abaye umugore wawe imbere y'Imana n'imbere y'ishengero n'imbere y'igihugu. Vaccine ngomba ndakubwire yuko kuva uno munsi Tezimana NORASQUE abaye umugabo wawe imbere y'Imana n'imbere y'ishengero n'imbere y'igihugu. Ubu rero ibyo ngomba gukora urabyemerewe. Ino ntwari isigura yuko ari ikimenyetso yuko atawundi muntu abwirizwa kumubona atari we. Rero ni wowe wemerewe wenyine kwikurako. Ubu rero byose voilà. Je navuze kuko umunyarwi wawe kandi kumusoma si icyaha. Mama yacu Si icyaha kumusoma. Ega mimi wanje impamvu nabivuze ejo nimuze mubabone muvuge ngo bakoze icyaha. Ndazi yuko ibyaha kubivuga kwinshi. Ubu ni uwiwawe, nicyo gituma nashatse kugira akumve yuko ari uwiwawe. N'Imana yabyemeye, n'ababyeyi babyemeye, n'igihugu cyabyemeye, n'ishengero ryabyemeye. Imana ibahezagire, mugire umugisha cyane. Turabatoreye kandi muhabere umwanya tujyanye n'ibintu byagenze neza kandi biraryoheye ijisho. Sibyo no? Sibyo no? Nanjye umengo noca ngira remix.
amashyi barakoze cyane rwose. Murabibona ko uyu munsi birengeye kuba mariage, ahubwo ni festival culturelle, kubera murabona ko hari impano nyinshi, hari abakinnyi b'amareresi, abaririmbyi, kandi impano zitandukanye. Murabona ko hariho n'izindi ziriko ziravuka uyu munsi nyene, tukiriko turabandanya. Rero nagira nsabe bariya abaririmbyi kugira badufashe babe baratworohereza mu kurindira ko dushobora kwakira abashitsi bacu bashimye kwifatikanya natwe uyu munsi, bagashima kudutera iryo teka. Reka dusabe Deste n'abo bari kumwe badufashe muri ako kuririmba. Umuryango ukijijwe, umuryango wemera Yesu Kristo, umuryango usoma ijambo ry'Imana. Ni nacyo gituma twagire dusabe umukozi w'Imana ngaha Prophet Modeste adufashe kwandika ijambo kuri bino binyobwa, ndetse anahezagire n'ibikorwa byose bigiye kubandanya ngaha. Karibu cyane. cyane bidukurikira, uri Imana y'ibitangaza, uri Imana y'ibimenyetso kugira cyose kigiye kubaho. Uhezagire ibyo tugiye kwihereza, uhezagire n'amajambo, uhezagire imihezagiro buri muntu wese uzagutanga. Mwami Yesu, ntabwo ari twe ariko icyubahiro gikomeza kuba icyaha. Izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Ariko mu kwihereza muraza kurindira uruhusha. Uyu munsi hariho umwana n'umwamikazi w'uyu munsi, nta gikorwa ngaba natanze uruhusha. Murakoze. Mugire ciyazi muhere kuri mwebwe
hanyuma uhindukire kuri marene na parene. Hanyuma rero duheze tuduze hejuru duhere hariya tubabare ati murashobora kwihereza, murashobora kuduza ego ego cyane uhereze nagire ndabasabe ba mwana nabo murashobora sawa murakoze cyane. Nubona rero ya biro abandi bavuze ati qui commence bien finish bien muca mubyumva murashobora gufata ibyicaro. Usumure bakamaso ukanyemera komuanda ni wowe rukundo yanjye umusore bwiza abantu b'iwacu kugira ngo nababwire uyu mutama uwo ari we, kuko mu by'ukuri murabizi yuko igihe twagenda hariya mu bukeye twaragarutse, hanyuma turababwira yuko twahuye n'umutama. Uyu mutama aratwakira neza kandi atako aratugabira umugeni twari tugiye kumusaba. Icyo gihe tumaze gushika mu mihira yacu kubinyarutsa kuko twariko turayifashwa n'umuryango. Uno munsi rero baryango muramubonye, uyu ni wa mutama, muramubona ko ari umutama w'imena atayaga amasigara cicaro. Ari nayo mpamvu nagomba ngo nabasabe mu by'ukuri ngere tumushimira cyangwa ngere twumukengurukira nabuze inzira nubicishamo, ariko munkundire kuko ari umunyacubahiro, ari umwubahwa. Imana ibahezagire cyane, baragwiriye baguma bagwira, ukuri ni intambwe idasanzwe kandi ni iby'agaciro cyane Imana idukoreye. Ababyeyi bacu felicitation encore, turashimiye cyane kandi ko Imana itigera ibesha n'umunsi umwe. Imana ntibesha, yarabitubwiye none irabishikije, nihabwe icubahiro. Kora ko karirimbo rero nagire nsabe mushe mwegera ngaha babafata agafoto muri kumwe, hanyuma bakiriko barabafata agafoto nsaba abo muryango munini wa filime mube muregera ngaha, w'abakinyi ba filime muca muba muregera ngaha. Akibare dufise twara turibira hamwe azoshiro arabe ni imbuto twibye umuryango wacu kandi no babere umugisha tukabakunda kandi tukabanezeza. This is Flash TV. We shine to progress.